ushobora gushiramo umutahe wawe bientôt bikakuzanira udufaranga kuzogutunga n'umuryango wawe yego kuko twebwe ngaha muri Afrika nitwarose amahirwe yo kugura ama application muri za Facebook za TikTok yego ariko n'umunsi muri Xpaging bashaka kugura action nigezweho n'umunsi hari abantu batigeze bamenya yuko TikTok igihe yakangura hari abantu batigeze bamenya ariko ngaho umenga mu Burundi turafite abantu babiri bashizemo umutahe baronka amafaranga buri munsi no munsi Facebook uwashizemo $1 yego umutahe $1 rimwe kugira ugure action muri Facebook no munsi ahembwa $2000 buri munsi apana buri kwezi buri munsi none gashawumva $2000 n'amafaranga angana gute ngahi wacu urumva yuko mu Burundi iyo opportunité yo kugira ngo umuntu ashobore kugira umutahe mu kintu kiri international twari dutomboye apana twari dutomboye turafise amahirwe kandi amahirwe sayo no gupfisha ubusa kaze kuri Dunda Entertainment TV ibageza ko ibiganiro bigezweho urwarukana kazoza guhindura ibiyumviro imbona kazoza abakuze mushigikire ururwaruka muterere abajunes batere imbere renti tuzo tuzakubageza yose bizotuma muhindura uko mwibazaga tera imbere waruka rwacu tera imbere waruka rwacu mwese mukurikirana Dunda Entertainment turabaramukije mwese no munsi turafise umushitsi hano amahoro neza muragumye turaho kuvuga buke none akazuba ego turabona ko ari inyuma kahari izina ryanyu ninde nitwa Nadeje Gahimbare ego Nadeje Gahimbare ni nkumi ni umumama mu ijambo rimwe ni mumere double single double ego byumvikana ko ufise akabebe ufise kamwe basa abana babiri ego uno munsi dusa n'abaguhamagaye ngaha karibu kuri Dunda Entertainment mwakoze cyane turabona kandi uraberewe mwakoze rwose marinete n'umupira mwiza cyane naho byavutanganye ntabwo wanditse ko Xpaging International ego tuboneka yuko abantu bambaye imipira nk'iyo baba bari mu kintu kandi gifadika ni business ego Xpaging International ni kintu wabonye kuva ryari ikintu nabonye Xpaging je nayibonye kuva mu kwezi kwa gatandatu 2025 umva umwaka nturakwira urabura ukwezi kumwe kugira umwaka ukwire Xpaging niho nayimenya niho natangura kuyikora ego rero byagenze gute kugira ngo uyimenye uhereye ku ntango kugera uno munsi Xpaging kugira ndayimenye jewe nayimenye kubera nari nsanzwe ngwaye hanyuma rero naragwaye ngwara amezi hafi 3 ndaja kwa muganga mugabo kwa muganga revye baramfashije ariko sinovuga cyane ko imiti yo kwa muganga rero yamfashije cyane nafashijwe n'imiti ya Xpaging ico gihe kuko nari nagwaye kujanye n'ivyerekeranye n'imitsi nari ngwaye ukuguru nari nafashwe na nerve sciatique kuguru kumwe ego sciatique meze gute ukuguru k'uburyo yari yamfatiye jewe urabyimba
ntuvyimba nerve sciatique ni umuti ugira imisonga myinshi ego ni ukuvuga ubabara umubiri wose nubwo bari mu kuguru ariko uba ufise ububabare burenze urumva uko niko byamfashe ego hari inzu nerve sciatique ntiwahaguruka ntiwagira jewe ndibuka igihe yamfata ego sinicara nicaye naca ngira imisonga iteye ubwoba mpagaze sinashobora kugororoka naca asanga nahengamiye urubavu rumwe kuko ngororotse wacumenga umutsi wahimbukiye hagati mu kuguru aha mw'ivi rero byabaye ngombwa ko mpengamira urubavu rumwe ku buryo n'uruti rw'umugongo kwa muganga basanga rwarahengamye ego ariko mu nyuma maze kumenya experting narakize brave warumvise inkuru narumvise inkuru ndayibwiwe n'umugenzi ambwira ati ngo ndakwereka ahantu ushobora kuronka imiti ushobora gufata ukaronka ugakira neza apana ngo gupfupfahaza yambwira ati ushobora gukira neza ukumva kumeze neza hanyuma rero baradutumira muri lancement officiel yabaye itariki 1 kwa gatandatu 2025 yabereye kuri Source du Nil ndagenda ndayibamwo baradusigurira baratubwira niho je nanje nacanja kwinjira muri business ya experting maze kuyinjiramwo ntangura gufata imiti yabo nukuri sinzi ngene no bivuga imiti yabo yarangiriye akamaro imiti yabo yarankijije nca ndinjira muri business ndayikora gushika n'ubu urumva rero abantu bose bashobora kuba bagwaye nerve sciatique bazashobora kubona ino video bazoheza bahamagare turaza gusiga inimero zawe ego kuri screen nimba ari urwaye nerve sciatique ego turafite imiti imeze neza nimba urwaye za diabete ego turafise imiti ishobora kugufasha kandi apana ngo gupfupfahaza iravura neza gose igukiza ibindi ufise ibibyimba nimba ufise za ngwara zitwa zimwe zose batubwira ngo ntizikira zirya zose turazivura kandi zigakira neza haba harimo nk'amakonyera urumva ko baba bari mu imitsi barya usanga bakubwira ngo bararibwa mu magufa ibintu nk'ivyo umutima ibintu vy'ama hypertension n'ukuri niwishikira uzobona ko atabo benshi burimo muri rusange nabo abantu usanga bafise ubuvyibuhe burenze ugasanga uravyibushe ufise ubuvyibuhe buteye ubwoba nawe wo ku buryo uriko uragenda wumva ko wiremeye urafise umuti wo kubigabanya kugabanyura ku biro vyiza amagrese ibinure abantu mwagishano babahaye ishano bamwe mumaze igihe mufise ibibazo vyo mu nda urafise constipation idasiguritse urafise baraguhaye isumu warabishano biranka guhera urafise umuti ubikora neza n'ukuri ego Experting International yubatse gute yamuka hehe kumva ari international Experting International yamuka muri Malezi no kuvuga turafise n'abantu bishikiyeyo bagiye kuraba ku cicaro caho iyo business ikorera n'ubu turafise abantu bariko baritegura kugira bajeyo muri experting ibintu bimeze neza nta muntu ajayo ngo yidoge muri experting hambavu y'imiti yo kugira gukize turafise na application ushobora kugura ugashiramwo amafaranga ukagura action akujya kwa Facebook kwa TikTok kwa Instagram za WhatsApp byose birimo byose uratelefona urapostinga ushobora kugura ikintu kuri ukagura arinye
yego ikintu kuyagusanga aho uri muri exchanging ibintu bimeze neza zikaba zimeze nka DHL cyane cyangwa nka Alibaba cyane byose birimo bikoranyemo indani yego kandi iciza ama business menshi arahari n'ukuri hariho za System hariho za Forever hariho zande nyinshi n'ukuri n'ama business nayo nyine usanga abikora neza ariko twe natwe dufise akabirya ushobora gushiramo umutahe wawe bientôt bikakuzanira udufaranga kubyo gutunga n'umuryango wawe yego kuko twebwe ngaha muri Afrika ntitwarose amahirwe yo kugura ama application muri za Facebook za TikTok yego ariko n'umunsi muri exchanging bashaka kugura action nigezweho n'umunsi hari abantu batigeze bamenya yuko TikTok igihe yatangura hari abantu batigeze bamenya ariko ngaho umenga mu Burundi turafite abantu babiri bashyizemo umutahe baronka amafaranga buri munsi no munsi Facebook uwashizemo $1 yego umutahe $1 rimwe kugira ugure action muri Facebook no munsi ahemba $2000 buri munsi apana buri kwezi buri munsi none gashawumva $2000 n'amafaranga angana gute ngahi wacu urumva yuko mu Burundi iyo opportunité yo kugira ngo umuntu ashobore kugira umutahe mu kintu kiri international twari dutomboye apana twari dutomboye turafise amahirwe kandi amahirwe sayo no gupfisha ubusa kuko murabona TikTok karikiza wazamva batubesha ngo bashinwa ngo bariko bariho basumiriza ko tureke na TikTok yoyo yaraje abantu bakubwira ngo ivyo ni ivy'abazungu ngo ni ivy'abantu bakwiba ngo ni imiyaga kuvuga limiteri igihe yaza itanguye ndavyibuka ajya amakarte simu bayaduha ku buntu barayikwingingiza amwe y'abasiperaje cane barayikwingingiza bakubwira ati tori ikarte simu bazokurungikira amafaranga ngo maherera ca mu muyaga uri Bujumbura uwundi ari Ngozi akurungikira amafaranga agushikira uyatora aho uri bavuga ati reka kutubesha mugomba mutwibe basanga ivyo bintu turiko turakora mugo no musi genda urabe irya carte simu igwa amafaranga ngaye kugira uyironke ikigwa menshi genda urabe umusiperaja uno munsi afite amafaranga angana gute yabaye miliyoneri cyane kandi twarabigaye muri 2016 kandi twarabigaye Demiseze limiteri turaba 2026 mu myaka 10 twabona bijye biharongo 69 67 ukabona umenga ni ibintu bishasha wumva umenga nta mahera yashobora gukora deje twarumva ko umenga nta bintu bariko baratwiba muga mu minsi mikeya ubu umusipera jari ryamiye aronka amafaranga atani ico yakoze sipera atarusha twebwe mugabo nawe ugenda kuronka amafaranga ariko wayabiriye icuye yego ugatanga uri kuricuza ngo uyu munsi ngo uyongira ibi uyongira gutya cyo gutuma n'ubu exchanging umuntu ariko arayikubwira jewe ku bwanje umuntu wese duhuye ndabimubwira nkamubwira nti ndayikubwiye ejo ntuzokumve hari ahantu igeze uvuge ngo ko wari umugenzi ngo ko twagendana ngo ko twavugana ngo ko ikintu utigeze uyimbwira jewe nikubwira gusa umugenzi wanje ahari hose ntazovuge ngo ntavyo yamenye azambwira ati vraiment naretse kubikora warabimbariye nuko numva yuko rero hariho application iri ku isoko ikeneye abactionnaire kuba abactionnaire rero ni gushira amahera mu kintu nimba ari miliyoni 5 nimba ari miliyoni erega ikintu twebwe tutaramenya muri ubu buzima turimwo yego umuntu yakubwira ati zana amafaranga ushire mu kintu kacuvuga ngo shanga ushaka kunyiba azogira icyo akumariye yego ejo azokuzanira umusaruro ungana gutya ajawubwira ngo jewe ibintu ngashiramo amafaranga ngo since ndonka ngo nyungu ngurwenye navyo nokora ngo sinobijamwo ariko umenye yuko ikintu cerekeranye na application kizogutungira umuryango kugeza no gupfa uriho utariho abana abuzukuru bawe bose bazokiryako ego ntari ikintu ushobora kugira ukamenga urataye
kabingo yataye ndahevye iki kintu reka ndagikore ndahevye ariko expaging sikuvuga ngo ndahevye ubu reka ntegure kazoza kanje n'ak'umuryango yego hari ikindi numvise yuko ari systeme iyo uje ukinjira nivyo ubwire yundi nawe kabwire yundi expaging iraryoshe kuko mu gihe jewe ndayimenye we nkaza nkayikubwira nawe ukaza ukayinjiramo jewe nayikubwiye hariho akantu barampa bonisi barampa agakomisi kandi y'amafaranga rero nuko winjiye kandi y'amafaranga apana n'amarundi ukinjiye jewe konte yiwanje ibigiye kwa amafaranga we nawe niwayibwira uwundi akinjira konte yawe bigiye kwa amafaranga amadolari atari n'amafaranga kandi amafaranga agaragara abona ahantu ufite konte yawe ufise ahantu ugenda kuyarotira benshi barakubwira ngo ayo mafaranga ngo mbe ngo bayarotira hehe ngo ni ukutubesha ngo nawe urayarotira icakera neza n'ubu nyene yinjiyemwo ngaha nca ngenda ubu nyene ntanda yatahanye rero ndabyumva expaging ngiye numva yuko iri kubiri watubwiye yuko imiti amaprodi ahari avura agakiza kandi kuko wewe uri ubuhamya yuko waje wivuza ucurinjira jewe sinovuga ngo nubundi ngo nibindi bintu ngo nabonye ahandi canke ngo nabwiwe n'umuntu ku matwi nibonye jewe n'amaso yanje kuko nanje yarankijije yarankijije kweri ico ni cyane si umuntu ndinda kuja kubwira urumva ngo ni naka yabimbariye banaka barabimbwiye muga nanje ndavyibonera ndabikoza kwa maboko ico ni cyambere icya kabiri hagaca hakurikira yuko rwa rugo nyine cya kigo nyine gifise na application cyane gifise application ujya kwa Facebook kwa TikTok kwa WhatsApp Instagram byose ni application twebwe ubu turazikoresha za WhatsApp za Facebook za TikTok nta na kimwe zituzanira urazibona TikTok abantu basarira baranayikunda ubu basarira mugabo ukajya kuyikorerako nta kintu na kimwe igomba uri kurayinjiriza nde uri kwinjiza babandi bamwe bishiramo amafaranga cyo nibaza ko akantu muri ko murakumva cyane bakumve vraiment bijya twagatesha TikTok uragenda ugatesha ugagenda ugateresha Facebook ugasanga Facebook urayigiye kuri ibiri urayivuyeko kandi karabona n'abandi ibihumbi amajana cyane gose mugabo wewe ukarindira ko baguha amahera na kimwe cyo kurindira hazoronka wa wundi bamenye ko ajya amamega bakoresha cyane acazamwo amahera cyane umuntu wese agura amamega umuntu agura amamega mugabo mu mwanya mutoya akamuvyarira umusaruro yego abariko abyarira no kuvuga guza amamega ukaja kuri TikTok cyane yewe udohera ijisho ryawe nawe umwe yashiramo ubutaye aja kuyatira amafaranga wowe rero nk'ubu uriko uravyumva nk'uko wumva umenga ni ibintu turiko turabraga turiko turatera ni blage ngara ndakubwire yuko atari inkuru ibi ni ibintu mu minsi mike uzovuga ngo ko nahora ndavyumva ibintu babivuga ibintu barabimbariye ndanka kubijambo umbwira rero ngiye nizokwicuza uno Facebook watanga $1 rimwe mugo mubwire mu action ya Facebook no munsi nta n'amafaranga woronkuriye igitigiri bashaka cyarareye kandi nawe $30 million nayatanze tubakishonera ubwo nyene baguha ikiringo cy'umwaka urindiriye none kubera iki expaging iri kirakurondera kugira we nawe utegekanye kazoza kawe ni kuvuga amahirwe yo gushora muri TikTok yaraheze kandi niyo yaheruka ubu haje expaging none barabikubwira ko mukoza ngo tugende naje ndimukoza handi cyane karibu gose cyukuri biri imico myinshi kugomba kwinjira expaging amakeya rinjira expaging iri mice itatu yego
umuce wa mbere urinjira kuri 1,26,000 mu madolari kandi mu madolari ni make cyane ariko twe tuvuga ni mu marundi twe mu marundi ari menshi twe tubona mu marundi menshi ifaranga ry'uburundi ryataga ariko muri Kenya emiliyo y'amarundi mu madolari muri Kenya usanga ari make cyane naha mu mashiringi nako basi ikintu ego ntuzovuge ngo ni amafaranga menshi vuga ni amafaranga menshi wabanje kuraba mbega ego nzokuramwo iki ego muri kazoza Emiliyo ego igihe application canke Xpaging izobikwije igitigiri ikeneye ego warinjiriye kuri Emiliyo 26,000 uzohembwa $20 par jour par jour n'amahera ngaho ico ni ca mbere ico ni ico ni ca kabiri winjiriye kuri 5,130,000 ego Xpaging nimara guhemba aba actionnaire bashizemo amafaranga ego izohemba $60 par jour ego ayo mafaranga ni menshi urumva ko ari menshi umuco ugira gatatu ni 10,260,000 ego n'amarundi iyo rero ntibaramenya n'igitigiri umuntu azohembwa uko angana entre 200 gushika kuri $700 par jour kandi hari ikindi baratubwiye yuko umuntu wa 10,260,000 azoja munsi ya $500 ntazoja munsi kandi akoze akagira ya systeme twakubwiye yego yo kuzana abantu azoguma agira amabonus azoguma agira amabonus hari n'igihe udasanga ahembwe n'igihumbi kandi hari n'umuntu yari yabimbwiye kumbe ntiyambesha nta kukubesha birimo Xpaging ntirikirabesha nyene kampani yarishikiye ngaho aravyisigurira wego yarishikiye aha arava muri Malezi araza arashika arabisigura neza twicaranye tumubona n'amaso yacu rero nibaza ko ata muntu yofata itike ryiwe n'umuryango we ngo aviyari aze azanywe no kubesha abantu kabisa uno munsi tuvyumva ko umenga no kutubesha kubera itaratangura kuduhemba ariko uzobona abantu bariko naka ariko aragendesha imodokari ego akandi ico afise akora naka ariko bona asohoka yinjira ntiyaje canke aba ahantu heza utangure kuvuga ngo none ngo naka ngo ko atakaza afise kuko atakazi ngo akora buryo bintu ngo abikuye tutangura kuvuga ngo ni wabihabwa n'amashetani ngo ni mason ego canke ngo ariba ngo ntarafatwa gusa bya bintu yakubwira nawe utashize ku mutima tubwiye impamvu itaratangura guhemba Xpaging yakwize igitigiri ego yakwize igitigiri cabishaka nka kumwe kugira ngo kujya nyuma yego kugira ngo itangure guhemba aba actionnaire ariko turi ku kivi vuba biratangura guhemba aba actionnaire babo impamvu tuvuze ni mikashi nuko ari mikashi yaratanze amakarte simu yego yatangiye kuyatanga ku buntu mu nyuma irashira ku mahera nawe kuyatanga ku buntu cyane ku ba speraje byifashe ku buntu cyane karte simu ikitangura ndibuka karte simu yagiye ku $500 yego irava ku $500 iraduga ku gihumbi aha tuko tuvuga ni speraje tuvuga ku speraje abandi badisirije abandi bashira amantuze abantu yego bamwe usanga baje kudandaza amakarte simu nibo bishikira muri limiteri cyane bakarangira bakaca kubahereza ubona umunsi ijya karte simu udafite ibihumbi $700 ntayuro oya naho nyene sijya icyo ko ari umwaje asanzwe umwaje wa mikashi iyi musperaje byarangiye iri ku miliyoni je ndikomvuga bisanzwe kuko nazijya baraziduha ku buntu tukazanka bavuga ngo reka kutubesha Xpaging International hazogera igihe bakwiza bavuge bati twarakwije ijya Emiliyo 26 ije kuri za 10,260,000 imwe ya 10,260,000 apana marundi amadolari ije mu madolari kandi kare byari ku marundi ibyo rero bavyita kugura imigabane kugura imitahe aba bose ba Elon Musk usanga bafise ngo imigabane muri Tesla ugasanga muri Google
barafise nk'imigabane bararenganye ugasanga muri TikTok nka ntuze nka Alibaba arafise umugabane nko muri Nokia cyane. Erega natwe twategeza kuba tumeze uko. Wowe twebwe natwe ni kubera tutaratahura isi uno munsi ahigeze. Ukuvuga amafaranga ari mu kirere. Ari mu kirere. Revre naha hasi turahakorera ugakora business ukadandaza. Hange ugakora ibindi byose ukaronka amafaranga. Ariko nagomba ngubwire amafaranga menshi araha muri rusange muri bigaragara tubona imyumbati amavoka ajya amahera nayagufasha kubaho umuntu nayagufasha kubaho buri munsi kugira rirenge ugaburira umuryango ubeho ariko action kugura action ego nubuzirahereze ubuzima bwawe bwose kuko expaging nka kujya kwa TikTok cyane itarandutse nyene ngo wumve byahe nayo niranduka gute ntiranduka kubera iranduka gute kuko abantu bayimesta ifise imizi yarafashe kandi benshi bakoresha amatiriyoni y'amahera kugira ngo ibe barayantretena muri rusange n'ubundi rero niyi Expaging International igira entretien cyane ego kandi nini rero ikaze rero bahe ikaze kugira ngo je no kuri ndabashimiye kwanza icambere ukuntu mwantumiye ego murakoze cyane n'ubundi munsi nzoba ndahari ni mwantera kamo ego nongera mbwira abantu umuntu atarumva Expaging naze tuyimubwire kumbure yoja kwizingurukana bumenyi akavyumva kutariko dusange inbox tubaze tugusigurire tukubwire tukwereke naho ibiro biri aho dukorera uhashike bagusigurire neza bakubwire utegure kazoza kawe kejo n'umuryango wawe uhari canke utahari utahari umuryango wawe abana urasiga cakindi bita ID cyane uyisigira umwana urasigira umuryango wawe urasigira umwana canke ugasigira umugabo canke ugasigira umugore ego ukavuga uti ngiyi konte yanje nfise konte aha ejo irampa amafaranga ngana uku nuku nawe nihagera aho ngeze urayisigira uwundi uko nyene umuryango wawe n'ibihera umutahe w'umuntu ntuhera cane ubu abantu benshi bariko baragura amaction umuntu ugasanga arafisemwo konte nka 3 4 akavuga ati ndagira konte imwe yiwanje iy'umugore nongere ngire iy'umugore nongere ngire y'abana nifise umwana ngire iy'umwana nifise y'abana babiri ndayigire y'ababiri ushobora gutegurira buri mwana konti buri mwana ukamuha nabyumvise ku mugabo ari aho w'umunyamerika yitwa Abdul Hagerimana yateguriye kazoza umugore wiwe n'abana babiri ubu koze ikintu ciza cyane mu bintu bya finance ubu koze ikintu ciza cyane kuko ejo yaba umwana yaba umugabo umuryango wawe ntuzokwigera wicuza kubera nabo nyene aho hantu bashora amahera muri iyo finance ni zero tax aho kuba ari we woriha tax ega si nka banki barakurihira banki kugenda ugasanga bayakuyemo cyane nayo ubundi wewe biraduga kubera amahera ushizemo ntugenda kuyakuramo ukuramo inyungu yawe nibi niko bimeze gusa abantu bari bakwiye no kubitahura bakamenya bakabaza ukabaza ukumviriza deja no kugira uje mu kintu uramanza ukakibaza ukacyumviriza ico arico ikintu ninjiyemo kimeze gute bikizonzanira kazoza kameze gute ukamanza ukiga ugatahura ukiga ugafata inyigisho zikwiye kugira ejo ntuzohava uvuga ngo ibintu ngo navyinjiyemo ngo ntabizi kuko no munsi umuntu ashaka kukubaza ngo none ngo iraguhemba wewe ngo je ntirampemba ariko ndafise y'umutahe ntirahemba kubera ntibarakwiza ntirampemba ariko ndafise y'umutahe lento izompemba neza buri munsi merewe neza atani ikibazo mfise ego cyane mwotwibutsa izina nitwa Gahimbare Nadege ego kugira rero muze muronke inkuru nshasha nziza nkiyi muriko murumviriza inimero zawe turazisiga kuri screen nta kibazo inimero zanje ego yaba WhatsApp yaba appel sanzwe ni 62 43 69 87
murakoze neza cyane Nade. ego yaba WhatsApp Ego. yaba pesanse hose ndayita na message urasoma, na message ndasoma nta gufyina, nta gufyina, akazi tuguma tugakora ukuri kwanyu. tubashimire neza cyane. Murakoze cyane. Entertainment TV ibagezako ibiganiro bigezweho, urwarukana kazoza guhindura ibiyumviro, imbona kazoza abakuze munshigikire, urwarukana muterere abayunes batere imbere. RNT tuzotuza kubageza byose bizotuma muhindura uko mwibazaga, tembere waruka ratu. Oh yeah, Tunda Entertainment TV turinga kubwanyu. Tunda Entertainment TV TV turinga kubwanyu. Tunda Entertainment TV TV Tunda Entertainment TV Tunda Entertainment TV turinga kubwanyu. Tunda Entertainment TV TV turinga kubwanyu. Tunda Entertainment TV Tunda Entertainment TV imbona kazoza abakuze munshigikire, urwaruka muterere abayunes batere imbere. RNT tuzotuza kubagezaho byose bizotuma muhindura uko mwibazaga, tera imbere waruka watu. Oh yeah, Tunda Entertainment TV turinga kubwanyu. Tunda Entertainment TV TV turinga kubwanyu. Tunda Entertainment TV TV Tunda Entertainment TV turinga Entertainment TV turinga kubwanyu. Tunda Entertainment TV TV turinga kubwanyu. Tunda Entertainment TV TV Tunda Entertainment TV Tunda Entertainment TV Tunda Entertainment TV Tunda